Reka subire ndabahe kaze nshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko muri w'ikirundi, amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda, imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabakengurukiye kandi ndabahe kaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza mu dukurikira muri mu mihinga itandukanye, haba abari mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha, amakuru abazindutse aravugwa mu mihinga itandukanye. Ndagusaba gufyenda sabone na partage kugira uzura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Kaze rero nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru yacu yo muri ico gitondo. Araza kuba murantunga amakuru yacu yo muri iki gitondo araza kubashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha mu Burundi turabire hamwe uko ibintu bihagaze na cyane mu matora, n'amatora yimirije muri uku kwezi kwa ruheshi, amatora y'abajenama b'amakomine, abashinga amateka ndetse na nkenguza amateka. Turaza kurabira hamwe mbese bimeze bite. Turaza kurabira hamwe mugambwe seneri wahoze uramutswa Honorable Agathon-Rwasa. Turabira hamwe biriko birahavugwa aho icuka kibi casubiye kwaduka, ndetse binavuga ko Honorable Agathon-Rwasa ndetse na Reverien Ndikuriyo ndetse na Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi bamaze gushirako urunani, ndetse binavuga ko urwo runani ruzoba rurongowe na Honorable Agathon-Rwasa. Ese turaza kurabira hamwe nihe mvo n'imvano yatumye Honorable Agathon-Rwasa yinjira mu mugambwe CNDD FDD, na cyane bo bafise umugambi wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu. Turaza kurabira hamwe kandi andi makuru ariko aravuga ko Gervas Ndirakobuca yoba afise izindi ngingo yishimikije ngo zishobora gutuma atembagaza umukuru w'igihugu. Turaza kurabira hamwe izo ngingo ziteye zite, ese vyavuye kuki. Turaza kurabira hamwe ibi byose mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Turaza ndetse no kunyarukira mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi, aho twaganiriye n'abanyagihugu batubarira ukungene bahagaritse umutima bivanye no kungena amatora ariko arategurwa. Abo bavuga ko rero zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ziriko zirabatera ubwoba kandi ziriko ziranababwira ko mu gihe batazotora umugambwe CNDD FDD ngo bazoshaka iyo bazohungira. Turaza kubirabira hamwe byose uko bihagaze. Tuze kuraba ese Evariste Ndayishimiye azokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 n'amatora y'umukuru w'igihugu. Turaza kurabira hamwe byose uko vyakabaye. Turaza no kurabira hamwe ico seni umugwi ujeje gutegura amatora no kuyatunganya ngaha mu Burundi ico uvuga kuri aya matora. Ibi byose mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza. Reka subire ndabahe kaze nshuti banywanyi mu makuru yacu kuri bw'idonido tugira duhere muri kwereka aravugwa ngaha mu Burundi, na cyane turabire hamwe mugambwe CNDD FDD. Gervas Ndirakobuca ari umunyamabanga umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, ari we nyene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, ari Reverien Ndikuriyo ndetse umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ndetse n'uwahoze aramutswa umugambwe seneri Honorable Agathon-Rwasa. Kuri ubu ngubu bamaze gushinga urunani rero rw'umugambwe, aho ndetse banavuga ko bashaka gutembagaza intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Gervas Ndirakobuca ejo bundi bidaciye kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamushize mu karuhuko k'izabukuru mu gipolisi, aho yarafise ipeti rya generali, aca rero aramuha akaruhuko k'izabukuru. Ivyatangaje ndetse ivyatumye abantu bavuga menshi, bakavuga ko rero ivyo Evariste Ndayishimiye yakoze bitari ivyo, uko Gervas Ndirakobuca atari bwashike mu gihe cyo kujya mu karuhuko k'izabukuru. Ibi vyashavuze cyane Gervas Ndirakobuca, gusa biboneka ko ngo hoba hari umugambi wari wateguye wo gushaka guta mu mvoto Gervas Ndirakobuca. Si ivyo byonyine rero, indongozi zikomakomeye mu mugambwe ntabwo ziri kuvuga rumwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bariko baranyinyurana, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo nawe yasubiye kwadukana inkuru ziteye ubwoba, ndetse anavuga ko isaha n'isa ashobora gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
byagiye gusha rero biranoga aho Gervas Ndirakobuca umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiteka Reverien Ndikuriyo ndetse na Honorable Agathon-Rwasa aho bose baciye bashinga urunani. Urwo runani rero rugamije ko bo bashaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Honorable Agathon-Rwasa yaravuzwe mu bibanza yaramye ashaka kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse byanagaragaye ko ngo yoba yarebwe amajwi ngo niwe yari kurongora Burundi, ariko kuri ubu ngubu akaba ashigikiwe na Gervas Ndirakobuca ndetse na Reverien Ndikuriyo aramutswe umugambwe CNDD-FDD. Gervas Ndirakobuca we mu minsi iheze ubwo yakurwaga mu kibanza cyo kuba umupolisi urongoye abandi byavugwaga ko yagira atabwe mu mvuto nk'ibyo byashigiye wari nyene umushikiranganje wa mbere w'Urundi ariwe Alain Guillaume Bunyoni. Ico gihe rero Alain Guillaume Bunyoni nawe byamushikiye nk'ibyagira bishikire Gervas Ndirakobuca. Alain Guillaume Bunyoni yagirizwaga gushaka kugandagura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse akanagirizwa ko yashakaga kugandagura kuno kunyonora amatungo y'igihugu nk'uko byavugwaga mu makuru twagiye turashikizwa ni ibimenyesha amakuru bitandukanye. Kuri ubu rero ntibikiri ibanga Gervas Ndirakobuca azitoza mu kibanza c'umukenguza amateka mu ntara ya Bujumbura ku izina rya CNDD-FDD. Mu ntara ya Gitega naho Generosa Ngendanganya niwe aza kwisonga. Bose uko ari babiri barashizwe mu zabukuru hataragera muri kuno kwezi, bahora ari intwazangabo zo mu rwego rwa generale mu gipolisi. Ibiboneka aco muri izo ngingo nuko naho abo mu nzego z'umutekano batarekuriye kuja mu migambwe, abahoze bagwana muri CNDD-FDD bo baguma bari mu mugambwe. Ubundi ntivyotahurika ko umuntu ava mu nzego agaca aja mu guserukira umugambwe ubwo nyene yoba yasavye kwinjira muri uwo mugambwe ryari. Ubwo ivyo birarekuriwe ku bahoze bagwana muri FABE ndetse no mu yindi imihari. Mu nkuru zibitwa bahaye imbere twari twababwiye ko bishoboka rwose ko bamwemereye kuca aja mu nama nkenguzamateka, ariko ko tukirindiriye intonde z'abitoza kugira tuvyemeze. Hano Evariste Ndayishimiye yungutse gatatu. Ica mbere aramukuye mu nzego z'umutekano aho yatinye ko yohavuye azikoresha bishitse akamugwanya. Ica kabiri aramukuye muri leta aho nyine yamubona nk'umukeba amucunze. Ica gatatu amuhaye ikibanza kitabangamira intebe y'umukuru w'igihugu kandi amwigijeyo mu buryo budatera induru. Ku ruhande rwa Gervas Ndirakobuca hariyo inyungu zitatu nazo nyene. Iya mbere abiwe baremeza ko yarakereneye kuruhuka. Umubano wabe na Evariste Ndayishimiye ntiwari woroshe namba. Ica kabiri aragiye atamaramajwe nka Alain Guillaume Bunyoni. Ica gatatu avuye muri leta akundwa kurusha umukuru w'igihugu, mbere nimbe badatinya kuvuga ko ariwe abereye kwitoza muri 2027. Agiye mu kibanza atana kimwe azoba abazwa, ahubwo niwe azohora abaza abari muri leta. Niyagikoresha neza azokundwa n'abanyagihugu kurusha uko biri muri kino gihe. Ayo rero niyo makuru twari dufise muri iki gitondo, reka tube tuyasozereye ngaha. Turaza gusubira amakuru araza kubagizwe ko kumunesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende Isange TV, umunesha kuri bibashikiriza amakuru n'ibiganiro bibe bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Nabashimiye rero kuba mwari kumwe natwe amakuru twari turabashikiriza kuri iyi saha. Tuwe tuyasozereye ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagizwe ko iri kandi ryari iteka n'umunezero ntangire yuko twari kumwe namwe mu mwanyu mwana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV.